uwo mwanya vraiment wari tondu cyane mais sinagize ubwoba cyane ndavuga ati nimba bashoboye kubavuga abandi en tout cas sindi miss sinabyishizemo cyane rwose baramvuze mvuga ati miso mu rya kabiri ushobora gusanga atari je ego sinabyemeye. Ubuto bwa Miss Burundi 2023 buno mwaka bari bumeze gute? Bon, c'était vraiment différent. Kuko naraga tomboy, narumwana yashaka kuba mu docteur, nakina football, basket, en fait ngana activité ntakunda kujamo. Inkuru igeze kusirikira cyane ngo Miss Burundi gatonze ku mirongo ya station. Kirege waravuze ku modoka yawe kabisa mwitonze ku murongo. Kege wavyakiriye gute? Hello boys and girls, inizira komeze neza ko kuri ahandi ndabakori juste gale cadre for war sake black machine black belo camera mwitu musaza kwini form idasanzwe ndabura ati making a show ko amaze kugira subscribe agakingira ugire kare wamaze gufyonda kwini form idasanzwe comment zanyu yabizidukebura nizidu ingufu ziraduhinde form idasanzwe ndabura ko vyamaze kumera bantu bimala uramuzi twabazanye umuntu ari special kwini form idasanzwe ndabura ko turi kubona Miss Burundi 2023 kwini form idasanzwe mwite ndayizeye Lily Karel kwini form umwigeme yashoboye gutogwa nk'umwigeme mwiza kana cy'ubwenge muri Miss Burundi ya 2023 baratwaye iryo kamba ku rugo ari kuruduru rudasanzwe ndakuramusa Miss Lily Karel ndabaramukije nizera kumeze neza Miss Burundi 2023 namwe murako ego ndabura ati toutes nos félicitations kuri trône washoboye kuronka no mwaka merci beaucoup queen bidasanzwe akabazo ka mbere kwata musi Miss Lily Karel Miss Lily Karel ni Miss Lily Karel n'umukobwa wa 22 ans 22 23 ego 23 umwaka ifura mu bana 7 ego hama niga kuri Summit International Institute niga entrepreneurship mu mwaka wa gatatu ego queen employment idasanzwe mu mwaka wa gatatu urifura mu muryango bivuze iki kubifura ni ikintu gisaba courage kuba responsable no gukundana ego abana indwi iyo uri imfura ufasha umuvyeyi kugira ngo ufashe kugira ngo indero ibandanye igenda neza mu rugo bafise uruhara mu indero y'abatoya babo numva après abavyeyi ni jeyo ego manya dahari je mayo kubafasha byo barimwo bakoze amakosa nk'abakosora amadeade tu ego kwini mpome dasanzwe ubuto bwa Miss Burundi 2023 buno mwaka bari bumeze gute? Bon, c'était vraiment différent. Kuko naraga tomboy, narumwana yashaka kuba mu docteur, ugacenda bivamwo. Ego. Ngira uzo mu docteur mu bya fashion. Pourquoi pas? Why not? Ego. Nakina football, basket, en fait ngana activité ntakunda kujamo. Sérieux warabaye umukinyi wa football bijya byo muri classe by'ama classe gusa ego nimba atari banga tubwira amakosa atatu uzi muri basket ntayonzi vraiment ntayonzi non marché ego hari marché ibindi ntazoze vraiment sautier je sais pas yari zazindi byo gupfa gukina nyene ako tuba Paul uyizi basi ego wow Sari bintu bikomeye. Simaka ngo ntere hamango shika. Uko murabitubwira. Ari kwijyohera. Ego. Muriko muratubwira ingene ubuto bwanyu bwari bumeze. Tubwire ukiri muto. Wariyumvamo kuzo waja mu ibintu vya Miss Burundi? Jamais. Nta na rimwe kuko ndari umwana afise amasoni. N'imbere yo kuvuga kugasho gusohora ijambo imbere ya famille byarananiye cyane. Cyane gose ego. Uri umwana numye rero cyane? Bose. Rero ujya mu kijya gihe muri ibi niho nashoboye kuja imbere y'abantu yari ryambere. Sino sinavuga. Nuko rero urakuze wifitiye swing zo kwikinira inkino basket hamwe rero cukura gute mu kibano abavyeyi natawivuga nabi cyari bimeze gute? Byari bimeze neza abavyeyi banje bari cool umva n'abagenzi banje ofete wow ego
mais twaratandukanye ngiye muri interna kwa nagize interna mu Uganda niyo nashoboye guhereza high school yanje ariko les vacances bien sûr naraza c'était bien mu nyuma après naciye ngomba kubandanyiriza university yego nuko birabandanyije vyakujemo gute kugira uno mwakuze muri Miss Burundi navuga ko yari nka miracle gitanga ego cyane gose 2021 naragerageje kugira ntuzenya kwiyandikisha ndabivamo 2022 ewa mutima urambye ati shaka ubyihoze si byawe hanyuma 2023 ndageta niyandikishije umunsi wa nyuma actually wa nyuma ego hamwe mbwa ati ngiye gutimba ikiba kibi nta numwe yarabizi byo bizi mama hamwe mu petite sœur ego sante imbere ko dushika muri Miss Burundi isubira inyuma gato 2021 uragombye kwiyandikisha biranse 2022 biranse iki kintu cyakubuza cyagutera gutinya kujya muri Miss Burundi gutinya kuvuga imbere y'abantu sinashobora kuvuga imbere y'abantu hageze 2022 gitinya kuvuga imbere y'abantu cyane gose ego ndibuka ko no muri classe kugira ashobore kuvuga ama présentation narandika nkakora ama recherche nkacamba abandi bakamvugira je navuga nka ibyanditse then babajije ibibazo nibo bishura nuko muriko murabitubwira rero uraje muri Miss Burundi wiyandikishije ku munsi wa nyuma bega wari ufite self confidence uko wari ufite self confidence ko bigenda neza umuryango watubwiye ko byari bize mama wawe na mutoya wawe umukobwa takeneye kumenya wiyumva gute ugiciyandikisha muri Miss Burundi navuze ati reka mfe kubigira bon aho tukaye imyaka ikiranjana uretse ko bafise imyaka reka mfe kubigira ndabikizovamwe kuko nimba ari opportunité nshoboye kubona quand même sinoyihata yego bya gatatu c'est trop chapa kwiyandikisha hanyuma ntuze umunsi wa présélection ndabona abandi bakobwa ngo ati wow reka naje waragize ubwoba go bwije ngo ati ntuneje naje gukora iki sinotaha ko mbona deja ya des miss ici bajya bose ndavuga ati abakobwa ndazotwogwa je ntaco naje gukora mais mu nyuma ndatimba ndapasa ama sélection nta mutima mwinshi nabishizemo ko navuga ati quand même sinza kurenga ngahanye byananiye kuvugana najugumiye babonye ko ntinya mu maso barasora liste nzanumva ngo natowe ugati oh wow tuja mu kwitegura kugira tuje muri demi finale yego naho nyene nagumanye ubwoba ariko ngira imana yuko demi finale atari ibintu biri televiziyo umva ntibijana nayo kugira abantu babone ivyo twarimwo n'abantu bahari ni bakeyi ndavuga ati bon fata yuko ari mu rubanza na famille gusa papa na mama abandi bose ubibagira ko ubwo bwishime ndapasa ubwo bwari kubura kuvamo oya still nari mfise ubwoba kuko haragera ahantu nkumva shaka ubyihoze taha kashe tani kaguvamwo ariko ugigeze imbere y'abajure nike kintu cyagukomeza ukavuga ati je ngo mamandanye Lili bandanya kabisa nico cyakuzanye je crois que yari esprit aventure yanje kuko ndakunda kwiaventura cyane ndavuze ati bon gerageza basi gatoyi urabikivamo fais de ton mieux uvuge mutinye ubihoze bajya bari hariya ntubabona we vugura abajuri gusa birapasa finale birapasa chandagira bakunda toka wow ego tukiri ngaho benshi barazanye ama projet atandukanye namwe murazana umugambi iki kintu mwafatiye kugira ngo muzane projet yatowe kugira ngo umushire mu ngiro no mwaka en fait kwera sanzwe ndabikoramwo bya art igihe naja kwiga mu Uganda nize gucapa umva fait art yawo yari très avancé ndayikunda ngati papa kutobikora na jewe since ndabishobora hama njino ndabona yuko hari abantu benshi bafise amatalent badashoboye ku explore kandi mvuga ati ibi bintu je sinaje ndabizi ni ibintu niyigishije sintabyize ku ishuri nabyize ku YouTube me hari abantu bashavuga ati yaha ana ntaho izo gushikana meje yaranshikanya hano umwana amahera yanje makeyi nashobora kuburyo nashobora kumasaba umwanya wose umuvye ngo
mama utuvuta ibiki quand même turakuze rero hakaba ariho n'abandi bashobora kubikora kandi bakaronka amahera bafasha me bakagira ubunebwe canke bakabura aho bahera ubya bakabona yuko ari igikorwa kitazobateza imbere rero cavuga ati papa ntubafasha singiza imana nkatorwa bakoreshe basi image yanje hama batera imbere kuko je ikintu cambabaza ni gushobora kubona abandi bakobwa bariko baja mu geso mimwe bariko barondera kandi bafise amaboko yo gukoresha alors navuze ati ayo maboko yawe se kwicarika bareke kuja muri izo ngeso mbi kuko zizozana ingaruka mbi bazogwara bapfe bazogwara bamererwe nabi bavyare abana usanga ntibabiteho rero kacu usanga ni hajya haciye haza generation yo mwibara banshasha abana benshi mwe bakagwira canke bagatangura kuja kwiba bakaja mu geso so kugira umuntu ashoboye gusova generation ashatse gusova kwanza abo hejuru hama bakore bashobore kuronka n'amahera n'amakeyo yo gufasha abana babo baje mu ishuri kuko ubunye twebwe abajoni twefitiyo y'u Burundi ni bake cyane gose bashobora kuja mu ishuri ubunye ngo babice bazoshaka me hari abandi bicaye mu nzu nta mahera bafise iwabo yo kuja ku ishuri nayo baronse bayatwara mu ntibazi kuyagera neza cyangwa se murakora abantu nzi kujera amahera donc ndashatse gufasha abo bantu hama bamenye gukora kandi bamenye no kujera inyungu baronka turi mu gihe tukiri ngaho nyene imbere ko tubandanye tubona mu gwaruka na cyane abana bigeme hari ingeso nyinshi ziko ziraba aho ubona yuko ama grossesse précoce ariko araba menshi cyane ukabona abana basigaye bavyara bakiri bato abandi bakavyara imbanyi batifuje ukabona yuko dusigaye dufise ugwaruka rusigaye rukunda ubutambiro cyane dimanche ugasanga mu mafarmasi ibara ryaguye n'amapirire dirande kabisa ego barahari nka Miss Burundi ivyo urabizi mbega nimba ubizi uvyakira gute ibintu bibabaje nimba ata muntu nzi abikora me urashobora kwibaza eske mutonyi wanje ashobora kubigwamo niyo navyara umwana wanje ashobora kubigwamo hari n'abantu benshi batavyitayeho ariko amenye yuko bafise abana b'abakobwa barafise aba niece abagenzi umva même si atari jewe même si bitamva ntavyo nabonye heureusement entourage yanje ntavyo nabonye me ndazi ko ari ibintu bibaho kandi ndabibona ku bandi bantu birambabaza yo kwishira mu kibanza caca mu kibanza c'ababegereye ukamenya ingene bababaye ajya amahera bari ko barona baja kugura ayo mapirure n'amahera karatakara amahera adakenewe so bimbabaza cyane gose ça me fait mal parce que bariyica kandi bakica na generation yabo ego kutubwira ibintu bikomeye wowe wize ariko wavuze ati umwuga wawe waragufashije kutaguma usaba amavuta abana bambaye abavyeyi waratumiye wewe nyene ushobora kuba autonome ku rugero nyene warugezeko ndakeneye kumenya ubu harabigema abona yuko ubuzima bwiwe ari bwo kwisiga se neza ari bwo kuraba nyene yovyibuye ibisusu cyaka akambara kabego babona yuko ibintu byose babizeye ku muhungu umuhungu adafise uruhara mu bwiza bwawe ngo mwotuma muhebana hariho abameze uko ngo kubwaho vyakira gute kuyumvira nkuko bon ego c'est vrai kuba ufise nyimba hari umuntu ariko aragufasha ego est-ce que ariko aragufasha de retour aronkeki ico nico kintu ngikora de retour aronkeki ko ni hamwe ushobora gusanga ashobora kuza akaca kudomina akaca avuga ati okay ndaguhaye amahera yo kwisiga amahera yo kugura amavuta yo kwisiga nanje ndashaka iki wowe ntacu ushoboye me ko ruzi ko ashobora kuguha ikintu ukaca usanga ugiye kwisumeta mu bintu udashaka donc ni kweviter ko umuntu agukontrola nabi kubera amahera kaka-influence ego kakumanipula cyane gose kuko tubwira ibintu bikomeye cyane nuko harabigeme mu myaka ya kera twarabona umwigeme umenga hari imyuga adakora kuko turiko turabona abigeme baba mécanicienne abigeme baba chauffeur ko turabona abigeme bakora ibintu vya nkuko kwiwawe nawe wavyize n'ubu kibikora abo bigeme muri kano kanya bariko baradukurikirana niki cizere ubaha na cyane ko uri umuntu ukeneye kurwanyira agateka kumwigeme na cyane ko wifuza kumwigeme aba autonome mu ngabirano yiwe bon mu bisanzwe même si natangwe kuri hari abantu benshi bakunda kumbaza ko ntarondeye n'ibindi nase kuja kwita mu bintu nashoboye
utangurira hasi kugira ngo ushobore gukura. Natangurira ahantu hasi kandi mu bishoboye nabo nyene barashikirwa ntashoboye kubashikira nabo nyene biyumve ku giti cabo biyemera avuga ati je umuhungu si wazoza kumanipula siwe azoza kwera ngo ampaye amahera ngo ntegerezwa gukora ivyo ashaka ndashaka kwanza nabo bonyene ubwabo bamenye kurondera ivyabo badaciye kundi muntu parce que akazi ko muri bureau ntitukaronka twese ubunye buzi ko burahera hari abantu benshi turi abantu benshi havutse abana benshi cyane ntigisiga ko bashobora kuhayarenga nk'abadoktor muri yo mva hari abantu benshi cyane kose mu mabiro donc bamenye yuko bashobora kuba entrepreneurs mu buzima bwabo mu bindi bintu hari ibintu bishasha turondere ama ide hanze kuko hanze hari ibintu byinshi pourquoi pas tutobizana ngaha c'est vrai abantu bakuze hari ibintu byinshi batazi suffit tout juste kubegera tukaganira nabo hama bakabidufashamo mais ico ndabasaba ni tout juste kumva yuko nabo nyene bari capable yo gukora ikintu bakarondera amahera ubwabo bakarondera amahera ubwabo nuko rero final haraketse tubwira umunsi wari umeze gute wari witeguye gute kuvagira uhera muri salon gushika we proclamation byari bimeze gute ico atwenza nuko avec les autres wamenganye umusanzu nimba hariho abari basubwo ego ntikabura mais uko ngene twabanye n'abandi bakobwa byari bishimishije cyane gose n'abakobwa babana beza turankurajana twese nimba hari ikintu kikugoye uragenda ugasamuna akagufasha kandi twarafashanya cyane donc sinovuga yuko twajugumira gose mais ujya mwanya ugeze imbere ntuvuga ati Imana fasha ndazi ko bishobora kunanya cyangwa ariko asigare wewe ego amen sinovuga ko nagize ubwoba bwinshi grâce à mon entourage narabakunze cyane kose abakobwa no kumana ndaca bakunda ego akajambo kamwe kuri bo ndabakunda cyane aha nuko rero murashitse hajya proclamation igomba igere uyumva gute wariyumva nyene yuko vuga ati bya bintu nk'ubu ushobora kuvuga ati je ndavye kabisa tije ikiganiro agihushu no munsi gifanikiza guhimbara abantu nawe wariyumvira yuko uwo munsi ufise amahirwe yo kuba muri bajya bane ouais ya no karanzi capacité y'abandi nabona yuko je ntobishobora mais au moins wari sous-estima ego nico kintu kibi cyane ariko ugasanga harimo akagatima bakubwira ati rero nkaho umubaye na kimwe quand même ni wemere gatoyi nico kintu namanda kivuga twiyemere kuko hari ibintu byinshi dushobora gushika ko tutari tuzi ko tubishoboye baravuga Miss Popularity d'accord deuxième dauphine première dauphine ndagati ola nguyo bagira mvugere ona cette fois-ci ntibakoze bya ndi bahamagara ngo première dauphine na Miss bagende bafatane badukura muri rya full turi 11 uwo mwanya vraiment wari tondu cyane mais sinagize ubwoba cyane ndavuga ati nimba bashoboye kubavuga abandi en tout cas sindi Miss sinabyishizemo cyane rwose baramvuze mvuga ati musore mu rya kabiri ushobora gusanga atari je ego sinabyemeye wow hagiye umuntu proclamation iheze bakamuhamagara ngo ni Miss Burundi abayumva ameze gute muri urya mwana yego hari umunezero ko ari umunezero udasanzwe mvuga ati none bisika ari je rego bashobora gusanga basomye nabi banza turindire gato ko batompamagara wow Imana ikora ivyayo mu mwaka umwe warasivye imyaka ibiri uvubira millionaire ufise imodoka ufise autori gitoro ku kwezi ufise imigambi iri kurafasha abandi bigeme kuba Miss bafise ingufu zavyo yego udatawe icari cyo Miss Burundi wewe ubiri kurabibamo kuba Miss Burundi bivuze iki je n'encourage actually abandi bakobwa bose wow abandi bakobwa nyene même si mutinya basi genda muvuga ati reka mfe kuyandikisha amanzo menye ibiro ntibagende bazi ko bien sûr nzoba Miss biki ushobora kubabara mais même si batinya bapfe kwandika izina ryabo birakwiye ntawe umenya aho bibatwara ego sino ni ikintu gikomeye cyane kikugurira imiryango myinshi kuva ubereye Miss Burundi
haraciye amezi ndakeneye kumenya naye madefi umaze guhura nayo. Simash. Ego. Bon, sinovuga ko ari amadefi ni toujours ko ari ibintu ari ubuzima busanzwe bushasha ngiyemo. ntarimenyereye ni ibintu bishasha biriko biraba nasanzwe ndi reri atanumaze nta muntu n'umwe yaranzi ntari wa mwana wo kugwa mu nzu and then bigaherera ata muntu n'umwe me kubera ubunye di personnalité publique abantu bose banze akantu kose nkoze barakamenya ibiki ni ibintu bishasha ndiko ndi gushika n'ubu ntikiriko ndamenyera. Ego hakirimwo na n'inkuru igeze kusirikira cyane ngo Miss Burundi gatonze ku mirongo ya station. Kirege waravuze ku modoka yawe kabisa mwitonze ku murongo. Kandi nari imbere bro. Kege wavyakiriye gute? Ukibona ijya article. Ntibyambabaje kubera nari ndabizi yuko bishobora kuba. Yari mu gihe atagitoro gihari yahoze mu bucagarutse thank you wabikoze. Dushimire leta y'u Burundi. Cyane gose. Ego. Kege n'igihe sini modoka yanje hariho n'abakuru bashobora gutonda ariko kwera yiwanje abari yiboneka cyane abantu bavuga me ndimi byategetswe kuba byategetswe kuba kandi ndabyiteze ngati kome mfise imodoka utegetswe kuja gutonda hazogera ahantu utonda nari ndavyiteze kandi sinavuga ati ngo nikora ngo nari inyuma sinari inyuma nari imbere me sinababaye. Tureke n'ivyo umuntu abaye Miss Burundi nta ga station kiyo bamuzanira kamaritiro 2005. Bibaza gwaye Miss Burundi gwacha gwa ga station muhira kamaritiro nk'ibihumbi binga? Ya byashoboka ba. Kege umvise amakuru ntaca kugize kwini point idasanzwe. Ndakeneye kumenya. Ukiwa Miss Burundi ngira rimwe narimo ntiwabibona uburemere bw'ivyo bintu. Navyo nabona. Aho kiyagihe hari ikintu vyakwigisha uvuga ati kabundi ninakorora nabibazo cyaba bamboye. Bon, ndashimira Kelly. Mu gihe twari muri boot camp yaraza akaduhanura. Miss Kelly? Ego. Akaza akatubwira ibintu mugiyemwo foko menya ko ubu abantu bose bazaba bazi faut qu'il comporte comme ça yaraduteguye cyane gose kandi ndamushimira cyane. Ego. Miss Burundi abari personnalité publique abandi babita ngo ba public figure ndakene kumenya mbega ku kintu kijanye n'ama réseaux sociaux ukijera gute avec les commentaires à gauche à droite z'abantu ndashaka ngo naguha akarorero k'ibintu vy'umuduga kuri station bazabumva ngo ona Miss aratonda umurongo kijera gute? Bon yo kuri commentaire navuga yuko ni kujya buzima busanzwe nayisanzwe mbamwe ni babantu bari basanzwe bakuvuga nabi this time arose akajya kuza kwivuga ku ma commentaire ubunye barashobora kwivuga librement mais sinon si ibintu umuntu yosha ku mutima cyane gose. Iyo bishitse umuntu akavuga ivyo udakunda uvyakira gute cyangwa ivyo ukunda? Ama commentaire yashira gute? Nyine nukuvuga ati nakare bari supposed kwivuga aho ntabona ubu bayikoresha ku mugaragaro. Umva ntibisanzwe nyene mu bintu ukora ntazoburamwe akanegative. Mu mategeko ya Miss Burundi harimo ikintu cyo kuba célibataire. Est-ce que il y a condition irakorohereza? Ego biroroshe cyane. Kama tugenda tubizi ibyo tujemo. Fa kuburi ready. Ariko mu gihe twumva yuko umuntu aboneka cyane usanga nacaca nk'umwigeme mwiza kandi acibwe gusanga hari amadomande menshi bamwe bakubaza ati mbega uwo maka rendez-vous abandi kuna kuriya ufise bwa kumunsi umwe n'imana gutegura muri 2023 kukwereka uwo wavuye mu igufa cyo musanga bikwikiye ko Miss Burundi akaba hari aradindira ego tonke akibaho tuzohura no hantu. Uravye amabanga ufise mu aya mezi kuba Miss Burundi gushira mu kantu ko umuntu ateze kuba célibataire birafise ico bifashe mu Miss? Ego ntibisubira kugusamaza. Ego abashe badusamaza hari abasamaza biriko biza kuyindi poeme idasanzwe uriko uratubwira uko ni ibintu bikomeye cyane ndakene kumenya nivyo haraciye amezi ubaye Miss Burundi ariko ndakene kumenya nike kintu do positif uri kurakora mu mugambi wawe?
J'adore combien ukuntu iyo tugiye kudodora ahantu abantu banyugururira ubu abantu barawelenga kunyumviriza ikintu ndabikundiye kandi gituma nifuza ko n'abandi bantu bobigira boza baraja ama competition même si atari Miss Burundi mu yandi bikugurira imiryango ego so mon projet ikiragenda neza c'est vrai yuko itaragira kuja ku mugaragaro ibiko birakogwa ntiyaragira ko bija ku mugaragaro mais umunsi byaje ni bombe ariko la fois parce twara nakubonye wagiye gufasha aba orphelin imfuvyi turavuga tuti ego vraiment Miss Burundi aragiye mu gikorwa nawe naco nyene tuvuye mutatangwe gukora kubera iki gushima mu bikorwa vyawe guhera ku ba orphelin bajya abantu bakeneye abantu bakunda abantu babitaho kuko bari marginalisé cyane gose nabone kandi n'abantu nifuza ko nzo un jour kuva kera navuga ati ninatunga ntegezwa kubafasha ntegezwa kuzoza ndagira madan none hageze byashitse kare ntabyiteguri amen ego ndashimira Imana cyane kuko ubunye ndashaka gukora ibintu nifuza nkiri umwana kuva kera imfuvyi mu Burundi zamye n'ubuziriho bega hari ikintu Miss Burundi 2023 abona mu mfuvyi mu ntererano na cyane abona mu mfuvyi mu kijanye n'uruhara rwazo mu iterambere ry'igihugu na cyane ko nko kuri kuravuga zimwe ziri marginalize imfuvyi ni sinovuga ko ari imfuvyi n'abantu nk'abandi n'abantu bahema barya babayeho kandi bafite n'amatalent barafise ico bashoboye ntitu juste ko nosaba ko abantu bogenda bakiinvestisa muri bo nawe nyine un jour arashobora kuba le président nibo ba docteur nibo baki rero tuko turakura abantu nk'abo tugafokasinga ku bandi ego c'est vrai gufokasinga ku bandi mais nawe nyine n'abana b'igihugu ego hari ibigo by'imfuvyi byinshi ngaha mu gihugu ariko vyongeye turabona za SOS n'izindi rimwe na rimwe hari ushobora gusanga babakentereraniza naziriya kugira ngo zino mfuvyi turazi imfuvyi nyinshi zafashije ziraba aba docteur abandi baraza gufasha ibintu byinshi cyane nacacane ko imfuvyi dafyina ndakeneye kumenya nike kintu nka Miss nk'ishusho n'igicapo ubona ko mfuvyi ikurikiranywe neza igafashwa munacacane ku kintu kijanye na education no mu ngabira n'abafise bijanye na nkuko nawe usanzwe ushigikira abanyempano bari mu bintu bijana ko nanashobora kuza kugenda ko naraganira n'abantu babareze cyangwa nkaganira nabo la fois passée nagiye kuri Cœur de Jésus et de Marie ego c'est vrai barakuze mais twarashoboye kuganira basi bakeneye ishuri ushobora kudevelopa ibiri muri bo hari abadashobora kuja ku ishuri hamwe ugasanga bon c'est vrai basanzwe bafite ubwenge ko baronke umuntu ashobora kubeduka badevelopa ibintu biri muri bo bafite ibintu byinshi cyane tumeze kumwe twese ni co kimwe bameze nkatwe dufite ibintu byinshi muri twege dukeneye kudevelopa metwe tubwira Imana ko dufite abantu bashobora kubidufashamo ariko bo nabo barabakeneye bashobora kubafasha kandi nawe nyine gufasha tuba turafasha igihugu ngo ni twese abana twese turangana nawe nyine nico kimwe natwe tumeze kumwe kandi turangana donc tubafashije tukifasha tukajana twese ibihugu niho gitera imbere wewe ndakumva neza usaba ko boronka ama opportunity nk'umwana afise papa wiwe ari docteur ahantu ashobora kuvuga ati na jewe ndashaka kuronka umuntu asabira gastage ahantu tubaje no kwishuri ego biko bisa kwindi mvuye bidasanzwe iyo umuntu abaye Miss Burundi babona umenga agomba ku ahiganirwe nyene miliyoni 30 ahiganirwe imodoka abe nyene umuntu akurikiranwa n'abantu benshi tubwire we niye mpamvu yakutumye uja muri Miss Burundi bon premièrement ego bivuze yuko ari abantu bibaze ko ari byo gose après ivyo nibindi me ivyo vyahe bitubwire hari abantu bibaza aya maprimuro turonka imiduga bahera ama voyage ni de côté mais ikidutwara ni gikuru ni umutima dutwaranye ego muri Miss Burundi ubwenge dutwayemo ego ijya projet tuba twazanye kuko ni ikintu komeye mu muntu adapfa kudevelopa uko nyene ni ikintu abasanze kiba gisanzwe muri bavuga ati nzogikora en fait gituma ukora ibyo ushaka uzana uwo mugambi wawe
wo kwiteza imbere kandi uteza imbere n'abarundi uza uteza imbere abantu bose kuko urepresenta igihugu Burundi maintenant bishobotse urashobora kuja no mu yandi ma competition yo hanze me ubugiye utwaye igihugu cawe cose igihugu cose kiba kiri inyuma yawe ikosa ukurumva ni igihugu me iciza ca Miss Burundi ni image utanga kwera uje gufasha hamwe n'abandi hari batashoboye kuhashika nabo nyene muba muri kumwe nk'ubu naje kwa kampanya abakobwa abo bigeme bose nije ndi imbere ariko bari nibo bangize umva sans elle chacun ndabivemo yego bisigura ko waje kugira ngo mufashanye mu iterambere ushigikire uwo mwigeme afise impano wese yego uko tubwiye ibintu bikomeye cyane twaribonye araba Miss baza bagakora ama projet ugasanga mu nyuma bakora n'indi projet yamaho nk'uwaheruka Miss Kelly yarakoze projet y'ibintu bijyanye n'ama parfum mbega inyuma y'iyi projet nawe uri kuri yumvira indi projet yamaho ishobora kuza ibana nyerekeza durant umwanya wose uzoba usigaye inyuma ya Miss cyangwa uzobandanya nyene projet. Bon, iyi projet si umwaka gusa ni projet izobandanya kuko ndashobora kuba ntashoboye kuba mpari me hariho abandi abo bazoba abari muri nzenya ya mbere edition ya mbere ni bazofasha n'abandi kuko sinzoshikira abakobwa bose mu Burundi me abo shoboye gushikira badoshikira abandi kugira dushikirwe twese c'est vrai natanguriye Bubanza kuko niho muhira mva natanguriye muhira ego et après ndashobora kuza ndagenda buke no mu zindi ntara nashimye gutangurira aho nyumva ko ari muhira kandi harimo abo twagenda turaganira kuva kera me n'abandi bose bazoshikirwa nabo bashobora kuva muri izo bakaja kuba handi nabo bazovuga ati hari ibyo nakoze hajya reka ndabikorera no ngaho ego hama kuvyereka ibiri perso bonne natangwe gukora amashakoshi mu maperle yego kabwa ni woroshe ego kazozamwe n'ibindi ego nuko uri kutubwira ivyo mba atari banga uwo mugambo uri perso uhabigeme akaza bigeme bangahe n'ubaraciyandikisha ego n'abandi bagikora ntibaratangura gukora me uku kwezi baratangura ibintu bikomeye cyane ko tubwira ibintu byinshi mu buserukira babitubwiye uri Miss Burundi 2023 userukira abigeme uri imbere y'abigeme bandi kugira ngo baherekeze mu bigambe yabo na cyane mu bijanye n'abanyempano mu kintu kijanye na ndakeneye kumenya mu abigeme n'imico ibiri hari ababa mu milieu urbain aha mu bisagara hari n'ababa mu milieu rural hiho urumva ndakeneye kumenya mbega uwo nike kintu uri kurakora kugira ngo uno mwigeme nawe nyene uhariya mu rutoke nawe nyene asanzwe afise impano we nka Miss Burundi ushobore kumufasha kugira ngo nawe nyene ushobore kwigaragaza wanashaka namutunga ego niko nabwiye natanguriye Bubanza sevre kandi shobora kutazogenda ngo shike nko ngaho me ndazi yuko abo onye twagize abo twatanguranye bazohashika umva sinzoshika uburundi bwose ngo ndabishobore me imana imifashije ngo nzobishobora bien sûr nimba ivyo utekekanya ndabizi neza ko ivyo utekekanya biri sur le plan national ndakene kumenya nakaiga specialité uri kurategekanya kugira ngo nakaiga specialité uri kurategekanya mu ntara yawe watowe mu nk'ubanje muhira sintara yanje ni muhira hajya niho natanguriye bapomye bumva ko ariho natanguriye projet nje ituma ntashobora kwitangurira ngaha navyo kwa natangura hari nje mbaco gikuru me hazorangurwa n'ayandi ma projet hajya hantu ego hazorangurwa n'iyindi migambi hajya hantu nuko hari ariko baradukurikirana baba mu mice itandukanye turamusohora twumviriza bari Toronto abari za Dakar baratwumviriza cyane bari New York n'ahandi henshi cyane nuko biri kubeza ku yindi mfo idasanzwe nuko uri kuratubwira hari Miss Burundi hari abantu benshi babaye Miss Burundi umwaka wabuheze usanga baranabivuye mu na projet zabo zikurikira hazo tukibona woni iki kintu uri kurakora kugira ngo no seulement uno mwaka abigeme bashobore profita bashobore ku beneficia bashobore kugira ico baronse ku maprojet iwawe
mais zose n'inyuma yaho uzobandanya ufasha umwigeme w'umurundi kazi. Projet yanje ni projet bandanya kwera Ego. natwe kugira ama coopérative. Coopérative ifise suivi nziza irabandanya. Jeje nahagarikiye ko kwera normalement muri coopérative abantu baritorera president babo. Ndashaka kugutamo bisigura ko iyo projet c'est pas pour moi. Je ndabafashije kugira ngo ishobore kubaho. Ego. Hama babandanya. Ni kora mugati mugeze hemba ni nko kwagirira suivi, kwagira publicité mais nifuze ko itegezwa kubandanya. Abo tuzoba turi kumwe nabo nyene bazoronka abantu bashobora kuza barabahanura babigisha akazi, babigishe gukunda akazi, babandanye en fait bumve yuko bategezwa gukorera hamwe kuko bien sûr wikuranye c'est vrai urashika kukira ariko muri kumwe n'abandi mugishikira hakiri kare kandi mugashika kure cyane. Ego. Uko tubwira ivyo bankeneye kumenya Miss Burundi 2023. Ndakeneye kumenya ibibazo bimwe bimwe. Umunsi wa Miss Burundi 2023 upanze gute? Hari Miss iri charge cyane. Hari Miss isaba kuzinduka. Yego. Nkategura ivyo ntegura kugira ngo shobore kubandanya. Me hari Miss usanga ndi relax Ego atakazi kenshi fise. Mais si c'est chargé, c'est vraiment chargé. Ego nkajya hamwe mvuga nari nkumbuye igitanda. Miss Burundi 2023 avyuse niki kintu cyambere akora? Ikintu cyambere nkani gusenga. Wow. Ego. Yes agira neza. Cyane gose. Nuko uriko uratubwira Miss Burundi 2023 niki kintu akunda gufungura? Ikintu nkunda gufungura ni amaspaghetti hamwe na pizza. Umutaliyano? Miss Burundi 2023. Iyo aba ari filime, iyo filime twayise gute? Iyo filime nukuri sinzi. Miss Burundi 2023. Bamubwira ikintu kimwe yokora kugira ngo umujene w'ibujumbura ashobore guhindura ivyiyumviro maze agume mu iterambere. Ikintu kimwe umujene w'ibujumbura witerenganye ubona yohindura kugira ngo umujene wese abandanye aja mu iterambere, umufuko wose ugire amafaranga n'umunwa wose ugire icyo ufungura. Ikintu kimwe umujene yohindura ni cyane. Ikintu kimwe gusa ni kudatakaza bike afise. Wow. Ego. Turagaspiye. Hari abagaspiye. Oh god. Hari abagaspiye. Miss Burundi 2023 ndakeneye kumenya hari ikintu bibazo numva ngana kwajije watubwiye watowe imuhira abavyeyi bavyakiriye gute? Baragiye cyane gose. Wow. Gose no munsi twajyanye vuma buke. Wagiye buke? Eko. Santi yagumye kubaza ngo ushaka iki ushaka bago? En fait, toute la famille était là. Wow. Bafuye kuvuga abari hafi bose bace bazaje kwidisisi bazi yarimwe bose. Turatahana hari abaraye muhira n'abatashoye gutaha. Wow. Iyo umuntu abaye Miss hari ikintu gihinduka ndakiri kumera mu kibano bagufata gute? Zamanza abanye basigaye bagira mbega bakwakira gute? Wicara mu bya bibanza nyira abana mugara babicayemo cyangwa uraho kibaza cyiteka mbega hari ikintu ubona cyahindutse mu rungano? Bo barashaka kubikora ko ndababuza kuko nta kintu kinini ntuvuga ngo nahindutse. Just nahindutse. Niryo zina ryahindutse. Umva nimba vraiment umuntu twe dusanzwe tuzinanye tubandanye kujya nyene. Ego. Tubandanye kujya nyene. Tuma dusena basozera. Akajambo kamwe kumwigeme wo mu Burundi ari ngaha mu gisagara cyangwa ari hariya mu gitoki. Yifuza kuba nka Miss Lady cyangwa arenga hageze. Ha mu bijanye na Miss cyangwa mu iterambere risanzwe nike kino mubwira? Nabikora. Wow. Kuko kenshi biherera mu vyiyumviro. Nabikora. Umwigeme yubaho ukakora. Ego. Wow. Ni komeye. Miss Burundi 2023. Tuma dusena basozera. Nike kintu cyagikenewe tutuvanga tutavuze? Ni bijya abantu bose bama bavuga bakore bashira urukundo mu byo bariko barakora. Wow. Ego. Ni kintu gikomeye. Miss Burundi 2023 ndagushimira cyane nizera ko nikindi gihe nitwabamagara muzo twita. Ego. Wow. Ni kintu gikomeye cyane. Nuko reka ndabashimire mu mwese mwavyo murimo murabana natwe gutambere mugaza mbese bira nagwaza ariko mona tuwe rukundo kuri bikore juste gale cadre from our side black machine black behind the camera yari umusaza umukaba turindira ibiza vyose bikora kubiri nabwo ati following ama
pages yose ya Miss Burundi. Kwanza ni page imwe. Ni page hamwe na Miss Burundi babwire. Ni Miss Burundi-2023. Wow. Instagram? Ego ni Instagram. Facebook? Ni Lili Karen Ndayizeye. Wow. Ibisigaye bandanye mukurikirana mukubita kuri. Murabe umuntu afise amafoto ya kera. Nuko nabwira ati mukabandira ibisa byose ko biri ko byose birabaza bwira ati bye bye ciao hasta la vista. Ula ushilo mushilo. Ushila none.